turamutsa mu izina rya Yesu. Turashimiye Imana cyane duhaye gushika hano bayibugira kabiri nza mu Ruyigi. Hari ibintu kumbure umuntu akaba yiyumvira iyo bizotera bijana umuntu, urabona ko kwemerera abanyamuhamagaro gushika n'umuntu kure. Aho ntahe ya mbere umfashikiye mu ntahe ko nemeye umunyamuhamagaro. Yesu nashimye. Amen. Nitwa Aishakiye Josiane, hanyuma ndi umumama w'abana 4, nsengera mu Nyakabiga, mu bwiza bwo mu Nyakabiga i Bujumbura. Mugabo ndi umunyenyanzarake kuko iyo umutware wanje akora ibikorwa vy'Imana. Yesu abahezagire. Amen. Neema ya Mungu. Amen. Kabisa. Kukumenya Yesu umugisha ukomeye. Yesu nashimwe. Amen. Turashimiye Imana cyane ituyumvira ko ivyiyumviro vyiza by'amahoro. Nace numva ndiko ndibuka intahe kera Imana ikimpamagara nkiri mutonya, ibintu naza ndabona kenshi ndota ko nzoja kuvuga ubutumwa, ntavyo nebwamubarira. Oya ntavyo yarazi. Nkiri muto ndafise ahantu nanifise agakena nakunda kuvyandikamo ncihana, nkabona ko nzotembera ahantu ngo ngiye mwivuga butumwa, ariko iwacu uwo bashikanayo mukuri ntavyo ntawo birota, ntacovayo atari mu mizi y'Imana. Yesu abahezagire. None rero bino bintu dusanze byatujanye kure, bya bintu biteba biraba no mu Ruyigira aba turabaye inshuti. Yesu nabahezagire cyane. Amen. Baradutumanye intasho muri korali ya kabiri ndirimbamo yo mu Nyakabiga, mwakiri intasho zabo. Turazakiriye barakoze. Murakoze cyane. Tudatebeje dusoma amajambo y'Imana. Amajambo y'Imana dusanga mu cete Paulo yandikiye Abanyefeso igice ca mbere. Abanyefeso igice ca mbere turahera ku murongo wa 3. Mwashitse ndavyibaza. Abanyefeso igice ca mbere umurongo wa 3, ngira ngo hari uwo dufasha gusoma mu Kirundi, je nshaka guca nsoma mu Gifaransa kandi mwendazi ntimuhakisha vu. Yesu abaheze. Ahimbaza Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa. Yaduhezagiriye imihezagiro yose y'ubuhemu ahantu ho mw'ijuru muri Kristo, nk'uko yadutoranirije muri we itanguriro ry'isi ritarashirwaho, kugira ngo tube abera tutagira agasembwa imbere yayo, turi mu rukundo. Kuko yagabiye kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo ku bwayo, nk'uko yabigombye bikayihimbara, kugira ngo ubwiza bw'ubuntu bwayo bushimwe ubwo yatugabiriye muwo bikunda. Muri we niho duherwa gucungurwa n'amaraso yiwe, niko guharirwa ibicumuro vyacu, nk'uko kwitunga ry'ubuntu bwayo riri ubwo yadusesekarije mu bwenge bwose no mu kumenya. Itwatiye ibanga ry'ivyigomba, nk'uko vyayihimbaye ibigabiye kera muri we, vy'ingene izogenza vyose igihe gikwiye gishitse gukoraniriza vyose muri Kristo, ibiri mw'ijuru n'ibiri mw'isi. Kuba muri uwo kwaduhesheje gucika ishamvu yayo twashiriweho kera, nk'uko iyo yabigabiye ikora vyose, nk'uko imigabo yo mu mutima wayo iri. Kuzoba abo guhesha icubahiro ubwiza bwayo, twebwe abizigiye Kristo kera. Muri we namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri, niryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, mumaze no kwizera niho mwashiriwe ku ikimenyetso, nico mpwemu yera yasezeranywe, niwe ngwati y'umwandu tuzohabwa, kugira ngo abo Imana yaronse ibacungure ng'ubwiza bwayo bushimwe. Yesu nashimwe. Amen.
turashobora kuyasoma yose kuva hejuru ariko ngo masome mu gifaransa duhere ku murongo wa 11 havuga ngo nayo majambo nyene mwashaka muri version française havuga ngo en lui nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes les choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Namajambo numva nteye umunezero mu mutima kuyasangira nawe. Nimigisha ndagomba tuganire ku migisha twaronse muri Yesu. Imigisha dufise muri ibi bintu byo kuba mu Mana, muri ibi bintu byo gukizwa. Haraho umuntu umutumbero ukamubaza ati mbega gukizwa bikumariye iki, waronse iki muri ibi bintu turimo? Mwaba bapentekote muri ibi byo gukizwa, uwo gutumbera akakubaza ati ni uwuhe mugisha waronse muri byo? Haraho umuntu rero bikanyaruka gukabuta neza ibintu by'agaciro cyane Imana yadukoreye. Yesu nashimye. Ahantu rero Pawulo arabihishurirwa acabyandikira abanyefeso, arababwira ibintu by'ingomezi Imana yakoze muri uku guhishurirwa Kristo, muri uku kutuzamo Yesu akinjira muri twebwe. Aradondagura imigisha itandukanye iri mu kuba muri Kristo Yesu. Muganda agomba kuza kuvuga kuno mugisha uvugwa hariya ku murongo wa 11, niho ngomba kuza kuvuga cyane. Ariko n'imigisha irashika ku migisha nk'indwi yadondaguye hano iri mu kuba muri Yesu. Indayisoma ndenga uwa mbere yavuze ngo nkuko yadutoranirije muri we, itanguriro biri ku murongo wa 4. Nkuko yadutoranirije muri we, itanguriro ry'isi ritarashigwaho. Gutoranywa kwacu ntikwabaye ujya munsi Yesu anyihishurira. Imana yabikoze kera mu mugambi wayo. Yesu nashimye. Byabaye mu mutima w'Imana, jewe ntarabaho nawe utarabaho. Imana byabaye mu mutima wayo no mu mugambi wayo, umugambi muremure wo gucungura umwana w'umuntu. Itwiyumvira ko tutarabaho. Nous avons été choisis avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Kera abafilozofi bacha bavuga ngo tutarabaho ngo twexista ngo daro monde de passe. Sinzi ibintu bacha bavuga ko batari bafise mwemu. Barabikatisha bagacha bavika ngo twari ngo muri monde de passe. Sinzi ukuntu bahishurirwa mugabo bakabura ingene badomako aho hantu hari. Bagacha bavuga ngo hari hantu muri monde de passe ibintu by'ivyo ntibahatora. Muganda hala hantu. Haleluya. Ahantu muri mpemu Imana mwijuru aho bise muri monde de passe, si de passe ni mugambi bw'Imana. Byariyo yuko tuzotoranya tutarabaho. Yesu abaheze gute. Hari undi mugisha wa kabiri bagiye kukariya ku murongo wa 5 bavuga ngo kuko yagabiye kera no ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo. Yesu nashimwe. Amen. Turabana b'Imana kandi Imana yabigabiye kera. Yesu nabaheze gute. Amen. Hari ukuntu rero igifaransa kiryohera umengo kirabitomora neza. Cyo muri hangara nze ndagisoma. Nous sommes irréprochables devant lui. Hajya nasinze gatonya ku murongo wa 4 hari n'ahandi bagaruka bakavuga yuko turi irréprochable. Sinzi ko mwe mubyumva. Ku murongo wa 4 havuga ngo nkuko yadutoranije muri we, itangiro ry'isi ritarashigwaho kugira ngo tube abera tutagira gasembwa imbere yayo turi mu rukundo. Namajambo agoye gutahura kandi benshi garatuma asubira inyuma iyo badahambije urukundo rw'Imana. Kudutoranya kw'Imana si ukugoroka kwacu byatumye dutoranya. Yadutoranije itaravye ingene twe tumeze, isunitswe n'urukundo rwayo. Yesu nashimye. Hariho n'indi migisha ndagomba kunyaruka ku murongo wa 5 rero bacha bavuga ngo nous avons été adoptés comme fils de Dieu. Turi abana b'Imana. Yesu nashimye. Hanyuma ku murongo w'indwi muraza kubona handi baza kuvuga ngo nous avons la rédemption par le sang de Christ.
ku murongo w'indwi urabwisangayo ngo gucungurwa n'amaraso yiwe. Muri we niho duherwa gucungurwa n'amaraso yiwe, la redemption. Winjiye mu cyo cyose wosigura ibindi mu gace ko ndondera hari umugisha mpiga muri iyi inya impemu namwe gusa tugasigurira Yesu abaheze ndarondera umugisha uri hariya munsi. Hari wandi ku murongo wa 11 hacavuga ngo rero ku murongo w'indwi nyene ngo nous avons la rémission des péchés. Gukurwa kwicara birashoboka, nta cana kimwe kidahari muri Kristo Yesu. Umuntu apfa kwizera akatura akemera, turahari ibyaha bikatuvako. N'imigisha iri mu kuba mu Mana. Hanyuma rero kuri wa murongo wa 11 niho bagiye kuvuga ikintu ndiko ndarondera umanutse ko ngo kuba muri ubu kwaduhesheje gucika ishamvu yayo twashiriweho kera kuko iyo yabigabiye ikora byose nk'uko imigabo yo mu mutima wayo iri kuzoba bo guhesha icubahiro ubwiza bwayo twebwe abizigiye Kristo kera. Muri we namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri niryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, mumaze no kumwizera niho mwashiriwe ko ikimenyetso nico mpwemu yera yasezeranywe, niwe ngwati y'umwandu tuzohabwa. Yesu abaheze gito. Nashaka gushika hano kugera ku murongo wa 13 bavuga ngo nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Hari ibintu biriko biraza umuntu yo kwitiranya ukamengo byose birasa ufise ibintu yihaye n'icyo kigeneye n'ufise ibintu bwo kujinara mugabo ntibishobora gusa. Yesu nashimye. Hari ikintu Imana yakoze cemeza yuko turabayo. Hari ikintu yaduhaye kidapiratwa ko no pepa pirate. Hari ibindi byo mu isi murabizi yuko bashobora kubifyatura n'amatelefone murazi ko basora original na pirate. Bava ngo iyi ni karite ya mbere, iyi ni karite ya kabiri. Muga hari ikintu Imana yakoze mu bugingo bwacu. Tumaze guhura na Yesu umwami wacu tukamwizera tudashobora kuba pirate. Twahawe ingwate ayo mbere setengaje mbega ibintu basigurira gute engaje c'est-à-dire Imana hari ikintu yakoze gituma naho nopfaha nkagenda muri yazi hakaba undi muntu ico kintu cabayeho nukuri naho iyo bavuga urimi mwumva birasumakurana. Haleluya, amen. Ntibiba pirate. Ubundi ibintu byose ubu bariko baragerageza kwigana kandi umuntu ashobora kugira eloquence akavuga cyane ku buryo womengo arafise ubushobozi umengo ni ubw'Imana mugabo hari ibintu bitigana mpemu yera twahawe. Ni ikimenyetso cerekana ko turi made in Jesus. Haleluya, we are made in Jesus. C'est-à-dire ukuru turi naho waje muri Amerika ubwo hari ubundi made in Jesus mugenzawe akinjira nukuri motorana. Haleluya, amen. Tangaje ni ngwati dufise muhore naho abantu botwihenda hazoza duhinyuza abantu bahawe nyabyo bafise original amamade azotorana. Haleluya, amen. Ubundi iki gihe urabona kumenya ibintu byose byo kwiganwa bigakunda ariko ntibishoboka. Hari ahantu batazoreye, hari akarimbi, hari ahantu hari ibintu bizoba affronte bizoshobokwa n'abantu bafise original made in Jesus. Si mu buyenzi urakunda kwavuga cyane ni kate y'Ibujumbura ikintu cyose bashoboye gucigana nikidodo naho wowe uzingura kibika kure ukibaza ngo nta numwe yociba mu buyenzi barashobora kugifotora neza bakazana ikindi gisa naco ariko ibintu dufise. Haleluya, amen. Muhore imba mushikeye nukuri made in Jesus ntibazoyipirata ntibikunda. Setangaje n'umwana n'akantu Imana yakubisemo Yesu yadusigiye kazotuma niki hazoza kudutora. Ni nkuko basi umuntu yovuga ati urona ko bavuga ngo n'umwandu ni ngwati y'umwandu tuzohabwa imbere yuko dushika mu ijuru. Yabaye ni hakujya abatwa basi umukobwa Yesu abisege yabaga ati mbaye ndatwara inka kugira nzoze kumutora ejo bundi
mwihende mu mutangire kunara mukobona akaba arashikana yiyambere kandi bagaca bamenya yuko kuva iyo saha agiye uje kumurondera ntakiri ku isoko byaravuye. Yesu abahezagire. Reka rero Imana Yesu umucunguzi wacu uwo yaduhezagiriye imihezagira ahantu ho mw'ijuru, iyi Mana nzima yaraduhaye n'umwana turyamanye engaje. Haleluya. Ingwate yaratugwatirije turi mw'ibanga ryayo nayo kandi arazi neza yuko aje kurondera biwe ntituzoshobora kuburana n'ukuri. Oya nisuma kuzira kabutana. Yesu abahezagire. Ndabipfurije rero kongera kugira igishika iki gihe murazora umuntu wese azarumviriza ko agifise ibintu bizi hereka hari ibintu bisa navyo atari byo. Umunsi umwe Mose Imana yamutumye muri Egiputa, murazi agiye gutora Abisirayeli. Hanyuma rero Imana yari yamuhaye ibimenyetso nawe nyene ntiyarazi iyo biza guherera, ntiyarazi ko apfa gutera hasi rya nkoni bagaca bemera. Ntamenye yuko n'abanyamare erega hewe batoroshe. Ntibari boroshe. Oya nabo nyene bari baraciye ahantu baraca ahantu barikomeza mu buryo bwabo. Ugize ibintu by'utuntu nabo barashiramo. Hamara wo bagira chatera yangu numva yazi ngo ntikabemera agize ukicitse inzoka. Ati Farawo ati ho ati ntuzi hamagara basimoni n'abandi bose bana Simoni wese. Ntabwo abanyamara bo muri Egiputa basaratuma kati bamwe bene kwa bose nzanira. Ewe no mugabo bintazanye ngo nigitangaza. Atereye agakoni hava mwaka kayoga. Mwereke icyo mushoboye. Yo ziri byiruke. Erega ntihaje niyo bavuga ko zari nyinshi. Baci batereye hasi nabo haza nyinshi. Inzoka barazizanye mugabo make Jesus bibazo ishobora. Mukanya gato bakiri ko baratwenga. Inkoni ya Mose kirasa. Zose rahose. Haleluya. Amen. Ati bya bintu birakomeye. Irazimira barayibura. Ati nawe no tuko turabona. Turamuka. Bitera bikomera n'ibindi yarabizanye. Muroreye injira cyangwa impwere. Suzumisha umuntu amariba. Yega imigisha yo mugakiza n'imigisha spirituel. Mushobora kuyiryako utinjiye muri impwere. Oyaye ibintu bidushaka ibituvuga by'amazu ibi dukeneye mu isi nkamwe mufite imitwaro yo kwiga mukagera kure abandi mukazoronka ingo mukabategetsi ibi n'umuntu adafise muhema arabironka. Yesu abaje ibarabironka abagwiza tunga bambere mumva bavuze mu ruri nibange mumva bavuze ngo amina. Yesu abaje bamurazoshaka mukurikirane mu makuru mumve bariko barahanga ijambo zirarotse umunsi yavuze ngo amina. Oya no kuri biyoza mugabaniwe uwariko yimugurira ibintu byinshi niyo mu bindi bihugu mugabo ibintu byo mwisarafise mugabo bisigura ko ibyo ibindi birashoboka ko tubironka mukimigisha yo mu mpemu kugira uyigeko kugira wumve no munezero wo kuba mu Mana kugira wumve ico kwitwa umwana w'Imana imigishiriyo amahoro ariyo imigisha yo mu mpemu n'ibintu spirituel si ibintu biza mu mubiri kutinje muri mpemu kandi wase kuja muri mpemu abandi banezero kubona hama rero gacuza uravuga ngo ibintu bigira by'abajya abantu ufashijwe ati nawe yamara afashwe oye era arafashwa nyene. Haleluya. Amen. Ucufita rero kudashikayo birakuremeranye none aguma afashwa nyene n'imigisha yo mu mpemu itahura bari mu mpemu. Yesu abahereza. Amen. Hajya mu gatonya nariko ndasoma bacavuga nsanga ikintu nzenya ikidodo mwese murakiyi ikidodo neko ndasoma gatubundi ndazi cyo kimaze muga carumva kararyohe. Le son montre quand document est authentique est authentique no nogeza urinzo woni kidodo basi diplome kubera iki diplome bayida kudushira ko bya bidodo byose kugira authentique. Haleluya. Ngira hantu ndayijanye twaye yemeye ati iki kidodo ni cyane amini ise iki cyane nzeye yimuhaye n'iki cyane nzeye nta kindi kimaze kidodo nugira dokima urupapuro wajaye wemegwe rero namuhemu yera nous avons été scellés turi ku kidodo kitwemeza ko turi made in Jesus. Naho nukuri wogenda ukagenda hari inyuma y'umusozo na hariya
hari usanga habaye abantu bitekereje hariya ugasanga byaramubaye ko caramuje ku kidobo ibere muri yanze ivyatsi agakira gukwaza ko nk'uko nawe naho wapfuye akajayo nukuri birakabutaro kumva ati ya bya bintu byashitse n'ubu barafise ibintu originale dufise ibintu bitigana kandi uca wumva ko afise ibintu nawe nyene biri authentique atawopirata ngo yigana nezerwa rero muri mpwemu kandi mugire umwete wo kongera guhiga ino migisha kandi ushitse muri mpwemu Imana irakwagurira ikakwigisha n'ivyagutse kurusha igihe niki kugira ngo ntimupfangirwe kuko aho hanze hari byinshi shika rero muronke byiza uhijenane bigishoboka Yesu abaheze bari hariya ahantu bari bagendewe n'abashitsi baca barafata ngo yumva imirindi y'ikintu Imana igomba ikore haleluya erega bayumviriza ukumva kweri ranje ati none erega yayumvise niyo none we bintu urindo kurizaho kumva ko yarize hey cyane yumvira teko Mana waduhaye ibintu special umunyagihugu ari hahandi hariya tutiyumvira dufise ibisi na wenye nashitseyo neza bihinduka unyene ngo haleluya ngo arumva imirindi ngo Imana iranje ati yo haleluya turi made in Jesus nimukabitakaze Yesu abaheze Mana data twese byagiye mu turakushimiye cyane warakoze Yesu tugirira ubuntu butangana warakoze kwemera kuza kuducungura warakoze kwemera gutanga kwemuyera turagushima ko turi mu migisha abisi badashobora kumenya abisi badashobora gutahura ariko turi mu migisha imigisha y'ahantu ho mw'ijuru waratwimuye ntiturabisi hari ahantu waduteruriye muri Kristo Yesu waratwimuye ibiberayo bimenya bari muri mpwemu yera natwe twarabaye ababeneficiaire bo kubimenya ibintu bibera nk'ubwo bwawe bw'ahantu ho mw'ijuru kubw'imbabazi z'Imana none rero wewe wadukoye ugasiga uduhaye n'ikidodo ugasiga udushizeko ikituranga niwe twongeye kubarira no mwino minsi wongera usuka inyota wongera usuka inkumbu Mana twongere tunyotere guimigisha umuntu wese yumva ikimusunika kongera kwimba imigisha yo mu mpwemu yo kuba muri mpwemu kuko ariyo byinshi ahantu mw'ijuru duhezagire nk'Imana abo bantu ukomeze ubahezagire mu izina rya Yesu Kristo.